imva ya mwihoro kubera iki? Imva ya mwihoro kubera ko ari vuga butumwa, imva ya mwihoro kubera ko ari ijambo risigura kwihora rivuye mu mugani w'umuntu yitwa Mwihoro yagiriwe nabi yarahemukiwe hama inyuma yo gupfa buriya arayiva ndakubwiye ikintu kimwe mwabona ubuzima nukora ikibi ntuze wijajare nukora ikibi ntuze wijajare uko bizameze kose uzotegeza kucishura atari wowe ucishuye ni generation yawe uzocishura umwana wawe canke umuzukuru wawe imva ya Mwihoro kubera ko ari bibi kwihora kubera ko umuntu wese yihoye atamahoro azigeragira muzobibona kumbura hari gihe wowe uri kurihora ukibaza ngo uri kuriha justice wewe ariko vy'ukuri kwihora nta ciza cavyo ntabwo uzigerwa nk'amahoro ngo nuko wihoye imva ya Mwihoro kubera yuko kirazira gufata ingingo wihuse itonde ariko kubera izina Kado Xavier twagiye kubona amasanka ama 70k ama 50k Kado Xavier yariko arabona iterambere riko riraza nka rijya kuri we aba yiyumva gute feedback aronka cyangwa commentaire aronka ziba zifashe gute Kado mbega hirya no hino ntashobora kubura amajambo mbega iyo wumvise amajambo hirya no hino yabaguca intege canke yabagufelicita n'agahemo muri wowe vyakira gute? Icambere coco iyo mbonye irya evolution iyo mbonye abantu bakurikira filme yanje nkasoma ama commentaire nkabona amajambo bako barambwira ni ibintu biba bikomeye cyane gose ku mutima wanje. Rero vu mushobore kuduha itandukaniro uko mwebwe uko wewe uvyumva muri wewe itandukaniro rishobora kuba ari hari muri yo migwi ibiri. Bon kumbure itandukaniro ni nyene kuko warubizi kora nka warubizi BMT kabikora nka BMT ariko kuri jewe warubizi ni umugwi wanyakiriye niho hambere nabanje kuja kubwira Ani Esperance ndamushimira cyane ndamubwira impano yanje nari ndahatwawe n'umukuze wanje yitwa Justin mutoyi wa Mede niwe yantwayeyo hama novuga ko numugwi wanyakiriye ariko si umugwi wa mbere nakiniyemo namaze amezi 6 ntarakina canke kuvuga ngo duhe indangura kintu ya Mede Manirakiza. Amede Amede kaza kungora kuvuga indangura definition. Ega niyo mpamvu dukunda kubwira Amede aza kungora ku definition. Amede nundi muntu vraiment. Icambere cyo n'umuntu akunda impano kandi n'umunyempano. Okay. N'umuntu ari capable gufasha ataco azigamwo. Kumbure akaba avuga ati jewe kuduga ku umuntu biza kuba ari shema giwanje. Niko akunde nise umuvyeyi. Kubisanze Amede n'umuvyeyi. N'umuntu anezere guiterambere ry'umwana yareze akubonye waciye mu biganza vyiwe ukaduga ukabugeze kure wewe niryo shema giwiwe. Umwigeme yigeze gusaba yambi president uyu munsi Kado Xavier yosaba iki president mu gihe yogirirwa iriba ko ritagirirwa na bose ryo guhura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cacu Burundi no musaba gufata mu mugongo impano nico kintu niryo jambo rya mbere wumva wo cumubwira direct. Ego kuko ndabitse ko abafise vyinshi ajejwe no musaba mu nshingano nyinshi afise yongeremwo akanya gatonya just ko guhura n'abanyempano kubereka society mbega urazi ko nubwo yoduha akantu gatonya muri mu mwanya wiwe byo duha iyindi esprit byo duha iyindi courage yo gukora. Okay. Ego Yes, want to akunze about media nkundira ndakuramutse ndakwifurize amahoro y'Imana abantu na message nawe se nuko mubizi mumenyereye byagira kubaganira benshi mu bantu benshi mukunda kandi mwishima abanyempano benshi ndetse benshi bari ko baratanga impanuro mu gihugu cyacu cy'u Burundi biciye mu mpano nyinshi zigiye zitandukanye kabisa. Uno musi rero nkuko muri ko murabibona tubatumiye umutumira dasanzwe mumwe mu wanyikazi za industry cyane cyane mu gisata cy'amareresi 257 ariko arabikora neza kandi bavuga neza yuko ariko agenda yigarurira imitima y'abantu ni Kado Xavier aho ubona neza yuko ari umwe mu bigeme ariko aragerageza kwiyubaka ndetse ariko yubaka abandi mu mico hirya no hino igiye itandukanye ariko no munsi tumamagaye ishuri gira kabiri kuri About Media kugira ngo
ko biri kose dushobora gusangiza umunezero ariko aratanga muri mireresi nziza cyane iva yamwihora munkundire mbanze namuramutse ndamuha ikaze cyane umugambi wa Sabaho kimwe karibu cyane cyane Kado makuru ya ijakanga kuri Wow, Kado urabereye cyane. Kubera iki Kado iminsi yose usanga akunda ibisuko bya noir toujours sinzigera mbona hindi Bobo uri wa mwigema adakunda amatoshi adakunda imishatsi na tise nakunda imishatsi na tise gusokoza na cyane n'ukuntu rero usanzwe wifite n'umwanya mutonya rero guma ubigize kugira gukereza kuduha umunezero amakuru ya myaka myinshi cyane baherukana muri Benin kwa kabisa Kado karibu kandi umugambi wa Sabaho Media igihe cyari kibaye kirekire ariko kandi imanshimwe yuko tukuronse tugufitiye igishika cyinshi bivanye n'amakuru ariko agenda akiragizwa hirya ndetse no hino félicitations kuri filime iva yamwihora Kado wakutse abana twakuranye n'ubushaka guhura no gusubiza ngo wakunze nako uzima mudabivuze uri muri bake mu bigeme novuga neza yuko bariko bagaje igitangaza imitima y'abantu gusa abanditsi bakenya mu gihugu cy'u Burundi kuba rero uri gukora igikorwa cagutse nka Mireresi iva yamwihora hariho abenshi niko tubona nk'ishyurirwa riteye ubwoba ariko bakeneye kumenya ido n'ido y'urugendo rwa Kado kavuye muri filime udusobanuro kuva kwandika gukina no kwandika gukina no kwandika biba bifitaniye itandukaniro rinini mbega ibanga rihari hagati yo gukina no kwandika kuri Kado kavuye n'ibyo novuga ko kwandika ariko imbere Gabo sinari nzi ingene umuntu ashobora gupanga script neza kuko abantu twiganye bo barabizi niyo barakwigana bagira commentaire nakunda kwandika mu ikaye yanjye abapersonage babaha amazina y'abana twigana rero navuga ko mugabo no gukina ndabishoboye ndabishoboye kuko gushyira amateatro barambwira neza abagizi bakambwira sawa rero navuga ko hari itandukaniro kuko gukina n'ibyo abandi banditse gukina amajambo bakwandikiye amareaction usanze muri script amareaction barimo kuza kugira cyane n'ijambo za abarimo ushaka kwibwiramo creative wawe kandi yawe ngabo kwandika bikomeye inshuro 10 ko kwandika birakunda kumenya ingene mubaza kuvuga ingene mubaza kwitwara kumenya aho ikibanza z'abarimo wala icyo cyose birakunda iyo uhaje kwandika ibizo ikindi kintu kabisa mu gihe gito nyumaze muri carrière yo gukina amareresi navuga yuko umwe mu bariko bararuka ariko kandi bihagazemo neza cyane gose ndo bibaza yuko inguvu nini muri rusange ziba ziriko ziva heza umwana yarambaye umwana ushobore kubisangiza abandi cyangwa kumushyira mu mwanya kuko jewe filime ndayifata nk'ikuba gutuma amaze kuvuga kenshi jewe ndi umukozi w'Imana umufashe mu bundi buryo bwa sosiyete kuko nshobora gutanga ubutumwa muri filime yanjye ndashagahinda navuga ko kandi nkaca ndayifashwamo n'abo Imana yashiriye mu nzira ndavuga ruzi na TMC
rero novuga kuvutika ngaho hari kabiri kanini umwana yarampaye impano imana twaje kwikora intare igikunzwe cyane none yishyira no mu nzira kabisa kado hari amasago menshi abigeme usanga bagenda barahura nayo kandi ugiye no kuraba tuza gusanga abanditsi b'amareresi akenshi igitigirinya byinshi tugizwe n'abagabo bibaza yuko abigeme bariho bibaza yuko abigeme habuze icyo kugira ngo bizukire kumbure kwandika nabo bari kwema bakeneye abigeme barahari abandi kasi benshi turamenya kurya barahari ntabwo ari twese twagerewe impano ibapfa byo kwerekana ko impano zacu zigira ahagaragara abanditsi barahari abakobwa barahari kandi barashoboye ariko nuvuga ko dushatse kujya muri context bashaka kongeramo abakobwa turafise agacontext ukumva umenga ntidushoboye ushaka n'ibyo dushoboye ukumva umenga ntitwabyerekana kandi zo kwihereye ko nka jewe nta muntu yaratubona iyo umusozi wanje yamenye akabyinjira ngamubwire nari kuzokanira impano kumbure nkaje ntabwo baratubona sobanura ko banari so icyo nabwira n'abakobwa sinari turashoboye umenga nta kintu dushoboye rero kumenga twumva twinyegeje kugira dusetse turashobora kubera abasore bacu turashobora kubera cyane turashobora kugira icyo dushikanye ku muryango wacu kabisa biriko birafata inzira nziza cyane kuri Kado Kavera turiko tumenyera abanyempano benshi bari kwasinya amakontra mu bisata by'amantreprise agiye atandukanye ukaguma ku muvuduko uriko nanyeka yuko umwigeme Kado iminsi itazomusanga muri Brazil cyangwa tukamusanga mu yandi mantreprise atandukanye kaho tugaje kadaraka mbega kuri wewe nijya ihangiro cyangwa icivugo ku mwuga wawe bakumva cyane cyonyine buri gihe iyo mbonye umuntu yambaye ibendera agiye mu makuru niyo yaba agiye mu mugabo aserukanye iryo bendera kuko umuntu kazi yafite bakumva igitevu yaje tuvuga ko iryo hangiro mfise kandi niba ndarandika kugandika niba ndarandika nkaraba abandi ariko ndigandika abandi icyo bakora ko nifuza ko umunsi umwe nzumva muri festival zitandukanye zo muri Ghana zo muri Cameroon zo kuko apano y'ubundi wari uturere kabisa imbono nyine icyubahiro General Nefa ahimiriza ugwaruka mu mugambi mu mbono ya 2040 2060 yuko umufuko wose utegereza kugira icyo ufungura ndetse n'icyubahiro kuri Kado Kavera biciye mu mpano yiwe baba hari itandukaniro rya Kado Kavera ataratangura filime na Kado Kavera yaratanguye filime mbega uwo ufite icyo ubika mu mufuko niko usangiza abandi biciye mu mpano yiwe ubuya ndashaka gutangira kenshi ku mucambere kw'isi maso yanjye ushobora amafaranga kuko kugira impano mwigereranye usa nk'uyerekana ikindi kintu kijyana abantu bose babonye impano barabizi impano yagukunze kukuza amahoro iyo kuba naronse iba kwerekana impano yanjye umucambere gusa ndashimira hanyuma kandi kujyanye n'uburyo ndashima Imana kuko rero ntiragera ku rwego rw'aho ibintu bigeze hano cyane ariko ndabaye kandi twese nkora ndakora filime gusa kandi kabisa hari tugerageje kuraba amezi menshi Kado Kavera ahejeje kutwereka yuko ari umwe mu bigeme Imana yateye iteka akaheza kaminuza abenshi iyo bagiye kaminuza bihitira kurondera ubuzi bwa leta n'ubundi buzi bugiye butandukanye mbega kuri wowe hari igihe ryo uri kurashiramo kugira ngo ushobore kuronka akazi gatandukanye na filime cyangwa ubuzima bwawe bwose warabwegereye filime filime iba muri jewe niyo nkora akazi ka leta ni ukuvuga ngo niba narize amategeko kuko muri jewe muri justice ntabwo narize kuvuga ngo nigire akazi ka leta kuko ndabizi akazi ka leta
kumbe kuronka n'ishansi kandi nta muntu yakwifuza kubaka ariko icyo novuga niba narize amategeko niba itaramenya kandi niyo kabisa ari benshi bakunze kuvuga yuko filime ndundi zitariha ndetse zidahenda hari benshi bafise inzara n'inyota yo kubona filime ndundi iriko irashika ku masoko mpuzamakungu uri muto n'uri gito ku bwawe nicaye ikintu uriko urakora canke nicaye ikintu ubona wohimiriza canke n'akahe kamo ubona woshobora gutera kugira ngo filime ndundi ishobore gushika ku isoko mpuzamakungu kandi mafilime yose mu bihugu bibaye hari nziza ntishemo ubunebwe hari igihe ushobora kubona filime nyine ukabona kintu kimwe mbere bari benshi ariho nkanga filime yasankane aragafata yashyize kuri paje yiwe aragenda avuga cyane harimo n'ibintu kandi kudatera iteka igihugu cyane kuko nko kubona filime nyine ukabona no kubona ni kandi n'ibirasi abantu bose bazobona filime nta filime ihari turare twantu benshi twapesa iri bikurusha ibyiza ukora akantu kabi ubwo ducafuze twese twara aya majoro tukakangura gukora byiza rero nuvuga ko dukore dushizemo umwete dushiremo umutima dushiremo ubwenge bwacu bwose niyo bivuna niyo tuba dukorera ubusa ariko basigerageza kudushyiza ku makuru kumbure mu minsi iza twumve natwe ubundi muri mu kantu s'ifilime nziza indongozi z'igihugu cyacu zifuza iterambere ry'impano ndetse ry'abana b'igihugu uyu munsi Kado Kavere wo muhuza na Mère de la Ville ikintu cya mbere ijambo rya mbere yumva yo mubwira cyangwa yo musaba ni ukuri w'igihugu cya mbere yumva no mubwira urabyifuzaho namwe batukuza guhura yitwa Jim novuga ko ubu baradufata umugongo ariko musi bashyiramo ingufu cyane nk'agaciro k'abanyempano ndetse muri sinema ko benshi baba bumva umenga abanyempano bari abantu baririmba umaze twakora bo bamaze kurwanya cyane cyane baha agaciro bakanatwumviriza gusa mubonana kugira ngo ndamwumvishe turazanye cyangwa tukaza bagikora n'ubu tumaze kuganira ndetse yuko bakongera ikintu adufashije none nimba azo ariko aratembera ku mbuga ngurukana wamenya akabona kino kiganiro aze yumvike aze yumva ko ndamusaba kabisa ikibwirwa n'icyumva kandi cerekwa ni kibono tugaruke gatonya ku buzima bwa Kado Kavere ari nta mwuga n'umwe ubura ingorane nta mwuga n'umwe ubura ibitambo kuri Kado Kavere ingorane ariko aragenda ahura nazo muri no rugendo rwiwe rwa kariyeri filime nyamukuru nka zitatu nyamukuru mwiza Shabellaza gushima ntago nohera kuvuga ingorane ko ndahura nazo ntaranje gushima jewe nagize imana muri kariyeri yanjye nararonse aho ushaka kwerekanira impano yanjye ko nagiye ndetse n'abantu bafata mu mugongo baha agaciro impano yanjye kandi bari haruguru bari hejuru muri indasitiri intambamyi rero mpura nazo sosiyete kenshi turakunda kubyirengagiza tukamera nk'aho mwenda turi forte cyane ariko iyi sosiyete iraduca intege ushobora kumva umuntu ariko aragucira imanza yagiye ku mubyeyi wawe karamubwira umukobwa wawe wamuheje umurungizi hariya yabaye indaya yagize iki ibyo ngibyo kuko umubyeyi wawe bagushigikiye nta gisanga mu wanjye byanashigikiye cyane mugabo simuteye mubwira ntihabura akantu kagusigira mu mutima ushaka kubona ko mugenzi wawe ko muramenya nawe ukabona mbere ngo wa mutima kugira wavuga ngo urazi ibitambo batanga n'ibiki no kumva sosiyete hari ukuntu itarakira neza abanyempano ni ukuvuga ko ariyo ntambamyi ya mbere uhura nayo kuko tugerageza kuba forte tukabirenga byose ariko hari akantu kagushikira hama indi ntambamyi
kugira ngo filime ikoreke bana b'Imana kuba ari urugamba irya filime imva myihoro munyibone yatuduga ingozi tumara iminsi 10 kugira ngo turihe x-ray umuntu wa mbere azinje hano mu gukora filime kugira ngo byose sikore kugira ngo lancement officiel nk'ijye muyibone isaba byinshi cyane niyo mpamvu tuba dukeneye amateka mu mugongo abantu bahagaciye impano zayo urumva ko iyo ari intambwe ya kabiri ko yo itubuza iraturimita ibyo dukora kubera amafaranga dufise hari ibyo tuba twifuza gukora muga tudashaka gukora ngo kugira ubushobozi dufise icya mbere cyari uko mu mutwe biratwica n'umutima bikadusubiza hasi hanyuma ubugena bwo butuvura hama ikindi naco birababaje kubona abantu batari baraha agaciro impano yanjye bari kwiza kumva gusa amakampani ngaha hanze ufise page ikurikirana abantu bangana uko bangana YouTube yanjye filime yanjye irabwa n'abantu bangana uko bangana mugabo ukasanga abakampani hatarabiha agaciro ubone ko ashobora kwamamaza biciye mu bikorwa byacu kugira ngo natwe baduhe yisutse baduhe kudufata mu mugongo kugira ngo tugire impano urashobora kuduha ubutandukaniro buhari hagati y'umugwi BMT hamwe na Warubizi? Itandukaniro itandukaniro ni iryo nyene BMT ni BMT, Warubizi ni Warubizi. No, kuri wewe kuri jewe parce que ndabizi neza yuko Warubizi hamwe na BMT novuga yuko ni bamwe mu bantu ushimira cyane muri carrière y'umuga wiwawe. Ego ariko nari nkeneye selo vous mushobore kuduha itandukaniro uko mwebwe uko wewe uvyumva muri wewe itandukaniro rishobora kuba ari hari muri iyo migwi ibiri. Bon kumbure itandukaniro ni iryo nyene kuko Warubizi ikora nka Warubizi, BMT kabikora nka BMT, ariko kuri jewe Warubizi ni umugwi wanyakiriye niho hambere nabanje kuja kubwira Ani Esperance, ndamushimira cyane, ndamubwira impano yanje nari ndahatwawe n'umukuze wanje yitwa Justin umutoyi wa Mede. Niwe yantwayeyo hama novuga ko numugwi wanyakiriye ariko si umugwi wa mbere nakiniyemo, namaze amezi 6 ntarakina ngenda kuri terrain kuraba kwiga niki, ariko hano mbere nakinye muri film ishusho y'umuntu mu partie ya 21 combie gutyo. Hanyuma mu nyuma barampaye role muri Warubizi abari wo muryango wanje novuga nakuriyemwo. Ego BMT nawo ni umugwi wamye ufata mu mugongo apana kubera isano fitaniye n'uwitwara ariko kubera ko bahaye agaciro ico babonye muri jewe. Ni umugwi watumye nduga ku yindi ntambwe bice muri film Intore Ntindi, abantu benshi niho bamenyeye cyane kurusha, ariko kandi no muri ntawe yagiye niho bamenyeye yari filme yari collaboration ya Warubizi na BMT. Novuga ko rero gutandukanya imigwi ibiri biraza kungora gato ariko bose n'abavyeyi banje. Ego kabisa. Hari amajambo twigeze kubona ari kaca ku ruhome rwa WhatsApp yawe avuga ati ata Warubizi nta jewe, ata BMT nta jewe. Namwe mu majambo ashobora kuba yarashoboye ku confusing abantu benshi bituma benshi bibaza ati kumbure Kado Kavere ashobora kuba hariho umwe muri iyo migwi ashobora kuba yitandukanije nawe ati canke ashobora kuba yavuye muri Warubizi yagiye burundu muri BMT, canke ati ashobora kuba yahevye BMT yagiye muri Warubizi. Ni kimwe mu bibazo abanyamakuru benshi birengagije, ariko je kagumye mu mutima kuko nimba ntihenze araheze nk'ukwezi kurenga ayo majambo shoboye kuyumva. Washatse gusobanura iki ndetse abadukurikirana batahuriye? Batahure yuko niba iva uno musifuza ko ni gando cha na jewe ari kubera Warubizi ari kubera BMT. No kuvuga ngo iyo hatawa Warubizi nta Kado Kavere uno musindi nari kubandi, iyo hatawa BMT Kado Kavere uno musinza kuba sinari kuba ari wendi. Rero nta muntu umwe aratandukanye nawo, ndi mu mugwi Warubizi, BMT kamfashe mu mugongo nukuri tubanya amahoro menshi. Yego uyu munsi Kado Kavere atanguye kwerekana inguvu zidasanzwe, iyo migwi itari muziko atanguye kwerekana mu Congereza bavyita ngo another level, atanguye kuja kurundi rugezo abantu benshi tutari tumuziko. Ushobora kwibaza yuko ubwo rugezo uri kuragerako ruzohava rutuma bene wanyu canke abavyeyi bawe
bagira ico twitwa jalousie like jalousie ifuhe bigatuma bakuvako kandi hatari bwagera urugendo rwari rukiri rurerure Kado. Umwana wawe ntushaka kumugira ifuhe. Ukuduga k'umwana wawe niko kuduga kwawe. Umwana wawe yize amashure nubwo uwo watayemo amafaranga menshi ukaba wararaye kukira ukagurisha imatera yawe kuko umwana wawe yige aronse akazi aduze kwindi ntambwe wowe nawe ubuduze niryo shema ryawe. Rero nta jalousie yoza ku bavyeyi banje ndabizi banezerwa gutera imbere kwanje babonye filime nanditse iriko irarabwa babinezerwa kurusha jewe wanagomba. Yego kabisa. Nari nifuza kubaza ngo canke kuvuga ngo duhe indangura kintu ya Amede Manirakiza. Amede Amede kwaza kungora kuvuga indangura definition. Ega niyo mpamvu dukunda kubwira Amede aza kungora ku definition. Amede nundi muntu vraiment. Icambere cyo n'umuntu akunda impano kandi n'umunyempano. Okay. N'umuntu ari capable gufasha ataco azigamwo. Kumbure akaba avuga ati jewe kuduga ku umuntu biza kuba ari shema giwanje. Niko akundi nise umuvyeyi. Kubisanze Amede n'umuvyeyi. N'umuntu anezererwa iterambere ry'umwana yareze. Akubonye waciye mu biganza vyiwe ukaduga ukabugeze kure wewe niryo shema giwiwe. Umuntu w'umunyamahoro kuko uzobona Amede ashavuye. Wakoze ikintu cadanje kwere nawe ubwi wawe wumva isoni. N'umuhanuzi mwiza. N'umuhanuzi mwiza. Ni wa muntu ari capable kugukarira mugabo ukabonamwe urukundo mu vyo ari karakubwiye. Amede nundi muntu. Sino mvuga ngo ndamuheza kabisa. Sino kubesha yego. Kabisa Kado mu gusozera ikiganiro cacu hari twikore hakurya no hakuno kugira ngo kumbure dushoboye gutahuza abantu benshi cyane. Kado Haver ni izina novuga yuko ririko rizana urukiza rwo muri film apana gwa Yesu apara go mwijo tugerageje kuraba kuri filme nziza cyane twabonye kuri ni Bollywood kuri Bollywood ni imwe mu televiziyo navuga neza yuko yari yarasinziriye bivanye kumbure nibura ryo wirongoye cyangwa nibibazo uyirongoye ashobora kuba yaraciyemo bigatuma atari ko arabonekana mu bikorwa vya film. Mugihe twadusana tumuzi neza yuko ari umukozi cyane kandi nimba kino kiganiro kimushikira papa ciza novuga ati merci beaucoup kandi courage parce que numwe mu bantu bafashe imiyaga ine y'ibendera ry'igihugu mu gisata ca filme kuko numwe mu batama yitaho impano z'abana b'igihugu ahari hose Imana muheza cyane gose. Rero cyari gihe kirekire atari ko arakora, cyari gihe kirekire aposting ikintu ntihagire abantu babikurikirana, ariko kubera izina Kado Haver twagiye kubona amasanka ama 70k ama 50k. Kado Haver yari ko arabona iterambere riko riraza nkarijya kuri we aba yiyumva gute? Feedback aronka cyangwa commentaire aronka ziba zifashe gute Kado? Mbega hirya no hino ntashobora kubura amajambo, mbega iyo wumvise amajambo hirya no hino yabaguca intege canke yabagufelicita n'agahemo muri wowe vyakira gute? Icambere cyo iyo mbonye evolution, iyo mbonye abantu bakurikira filme yanje nkasoma ama commentaire nkabona amajambo bako barambwira ni ibintu biba bikomeye cyane gose ku mutima wanje. Nishimira nkanabishimira Imana kuko niyo ituma bikunda, ariko kandi bintera ubwoba bwa buri positive. Nivuga ubwoba ntiwumva yuko ari ubwoba nyene bubi, nubwa bwo gushaka guma ndabaha ibintu vyiza kugira kuhaje kwandika. Hanige nsoma commentaire nkavyuka ari saa 9 nkatora ka ordinateur navuga ati reka ndandike jewe hano singomba gutasi abantu bamaye kino cize ndiko ndabona nkene kuguma ntanga ama histoire meza, ama histoire ateguye neza, ama histoire abantu shakunda kuvuga ngo filme yanje ngo abantu benshi igitangura bari hama ingene igiye kugenda mugabo ubu ikingene kiragenda nta muri mwe yaravyizeye. Rero ivyo vyonyene biratuma nkoresha umutwe cyane kugira ngo ngume ndonka ama strategy yo gushira muri histoire mba ndiko ndandika kubijya nazo tasa abakunzi banje. Kabisa tuvuge gatonya kumva ya mwihoro. Imva ya mwihoro kubera iki?
imva ya mwihoro kubera ko ari vuga butumwa, imva ya mwihoro kubera ko ari ijambo risigura kwihora rivuye mu mugani w'umuntu yitwa Mwihoro yagiriwe nabi yarahemukiwe hama inyuma yo gupfa buriya arayiva ndakubwiye ikintu kimwe mwabona ubuzima nukora ikibi ntuze wijajare nukora ikibi ntuze wijajare uko bizameze kose uzotegeza kucishura atari wowe ucishuye ni generation yawe uzocishura umwana wawe canke umuzukuru wawe imva ya Mwihoro kubera ko ari bibi kwihora kubera ko umuntu wese yihoye atamahoro azigeragira muzobibona kumbura hari gihe wowe uri kurihora ukibaza ngo uri kuriha justice wewe ariko vy'ukuri kwihora nta ciza cavyo ntabwo uzigera uronka amahoro ngo nuko wihoye imva ya Mwihoro kubera yuko kirazira gufata ingingo wihuse itonde hari gihe ibi wowe wimvira uko wimvira ngaha gufi usanga ahubwo ari contraire kabisa ikazotuma aho nyene ivyo nyene iryo kosa wakoze ryo nyene ryo gufata umwanzuro wihuta ikaba intango y'amakuba yawe yose y'ubuzima bwawe ukazorinda ufata amahoro ufise ukazorinda upfa wicuza gufata ingingo wihuta ega kabisa abari ko baradukurikirana abakunzi ba Sabaut Media ndetse n'abakunzi bimva ya Mwihoro batahura iki canke tubatera kamakaye tubatera kamo ko kuja kuri Bollywood gukora subscribe ukaraba imva ya Mwihoro uwe tugeze kuri episode ya 6 ya 6 rero mugende muyirabe episode ya 6 isigura ibintu byinshi cyane gose abantu benshi iyi filme yatanguye batabona yija babona umuntu ariko aricana batazi ikintu yakoze batazi ikintu bahe ari karazira ariko muri episode ya 6 muzobona icari c'ubugambanyi bwahabaye cyo guhemukirwa kwahabaye abenshi ndazi ko abenshi batanguye banka Leila nimvuga Leila mu personage mukuru benshi batanguye bamwanka ariko ndazi ko bazomushigikira mu nyuma rero kandi batera kamugenda kwiraba mushigikire ibikorwa by'abarundi banyu murabe imva ya Mwihoro murabe ingaruka murabe filme zose ziko zirarengana murabe umukenyezi murabe ya izindi zose ziko zirasohoka z'abarundi yego hari turiko turangiza ikiganiro cacu hari abakunda kuvuga ati iyo uramukanije na president ntuzopfugwa ya maso iyo uramukanije na president ntuzopfukenye kuri wewe ayo majambo abiri woyahama ubusobanuro bwayo ku bantu bavuga ivyo bintu icambere president n'umuntu akomeye cyane gose mu gihugu abari nka papa wacu w'abarundi bose abari se abarundi nkuko bavyita rero nibaza ko iyo mvuga ari imvugo ngereranyo yo kwerekana iteka ubutewe kugira ngo ushaka kuramutsa umuntu akomeye nkuko ridategwa bose ariko ko utagwara amaso uri kwa kundinye ni hyperbole bararenza urugero ndi bwo hari n'ababaramutsa bambaye amarori nabo bagendana bambaye amarori rero ngo ntuzokena shana ureka gukora ngo waramukije president bakaza bakabaye dukore nibaza ko baba bivuga kugira ngo juste berekane privilege yo kuramutsa uwo muntu ego kabisa hari umwigeme yigeze gusaba yambi president uyu munsi Kado Kaveri yosaba iki president mu gihe yogirirwa iriba ko ritagirirwa na bose byo guhura na nyene icubahiro umukuru w'igihugu ciza cacu Burundi no musaba gufata mu mugongo impano nico kintu niryo jambo rya mbere wumva wocu mubwira direct ego kuko ndabizi ko abafise byinshi ajejwe abafise byinshi ajejwe umvise cameraman umvise Pax ngwiki wocu uvuga ngo president mfata umugongo Pax bani guhezagiye no musaba mu nshingano nyinshi afise yongeremwo akanya gatonya just ko guhura n'abanyempano kubereka social mbega urazi ko nubwo yoduha akantu gatonya muri mwanya wiwe byo duha iyindi esprit byo duha iyindi courage yo gukora ego kabisa deux questions bizarres deux questions bizarres mais ntiziri bizarre comme tel ariko navuga yuko nako niyongereyemo kandi Kado Kaveri n'umurundi kazi kandi biboneka neza canke byumvikana neza mu majambo avuga yuko ari umwe mu bapatriote ari numwe mu bantu bifuza kubona ibendera ry'igihugu ririko rirahungabana hirya no hino mu makungu ariko uyu munsi uwo baza Kado Kaveri ati inyenyeri zitatu ziri ku ibendera ry'igihugu ati zoba zisobanura iki
Kado Haveri yoca yishura iki mu guserukira bwa Burundi bwacu? Tanguye kwitwenga bigomba bikonaniye. Nibaza ko bisobanuye irya kivugo cy'igihugu cyacu biranditse no kuri Atamuzi. Okay, menga ni unité travail progrès. Umenga. Oya ni unité travail progrès. Ni sûr. Mu Kirundi ciza. Mu Kirundi rero aza kungora ntiwumve nubwo. Ariko n'izindi z'abanyamahanga zatugize imbohe. Unité n'ubumwe. Travail ni bikorwa. Progrès ni amajambere voilà. Kado Haveri ndagushimire cyane. Ariko kandi ufata amasegonda 3 kugira ngo uhimirize abakunzi ba Imva ya Mwihoro gukurikirana Imva ya Mwihoro ku munsi wa gatanu isaha 2 ariko kandi bongera bibuka no kuza kuri Sabaut Media kugira ngo badushigikira mu masegonda 5 yonyene. Mukurikirane Imva ya Mwihoro iri kwica kuri YouTube channel yitwa Bollywood. Mukurikirane ibice byose gaze gice ca gatandatu ni filme nziza cyane gose irimwo inyigisho. Mwongeye mukurikirane Sabaut Media. Sabaut Media mukore subscribe murabiganiro byiza mufate mu mugongo Iva umuntu ariko aragaragaza guteza imbere impano z'igihugu cacu. Rero mumushigikire abakeneye ubufasha bwanyu, commentaire zanyu, gupartager ego murakoze. Kabisa, yes bakunzi ba Sabaut Media ni Kado Haveri Kagisye. Numwe mu bigeme navuga neza yuko bari kwagerageza kwiyubaka ariko kandi bariko bubaka nabandi benshi bagiye batandukana. Numwe mu bigeme bari kubakora ibishoboka byose kugira ngo kumbura ibendera ry'igihugu rishoboye guhungabana hirya no hino mu makungu. N'umwanditsi kazi w'ireresi nziza cyane Imva ya Mwihoro imisi yose ku munsi wa gatanu isaha 2 Imva ya Mwihoro iba iri kuri YouTube ya Bollywood neza na neza. Akabari n'ireresi irubaka benshi bivanye n'impanuro ibirimo cyane gose. Twatera kamo ku abarundi kazi ndetse n'abanyamahanga basanzwe bakunda ibikorwa by'abarundi cyangwa basanzwe bakunda iterambere igihugu cacu gukurikirana iyo reresi Imva ya Mwihoro. Iyi ni Sabaut Media, Jenny MC Iva mutima Burundi camera nari kumwe na Pax Alaba kuva muri Ineza Studio. Ndabibutsa neza yuko mushobora kuronka amafoto meza cyane mu ma evenema yanyu mu manza zanyu ndetse mu bikorwa byinshi bigiye bitandukanye muciye muri Ineza Studio. Turabakunda cyane ane publiye yo gushana kuri subscribe. Ciao.